Turiko turawutegura nibaza ko mubona ko uno munsi twabuze abakinyi benshi mu kirongati yamigenderako dufate nka Shukuru dufate nka Ntuzenya Musa Muryango dufate nk'abakinyi batandatu bagwaye batari muri uru rukino. Ariko kuba mwaraguze abakinyi benshi beza ibiratuma Musongati Football Club ibandanya ikora vyiza. Je nibaza ko muri Musongati na mukinyi numwe tufata ko ari umwami mu gihugu. Dufata ko bose ari abakozi ba Musongati, nico gituma n'uno munsi ubona ko abakinye neza batuzaniye amanota 3. Niyo recrutement twagize rero. Umuhinga wo kurya arakaravye amanota 6 mu ntango ya championnat birabaha ikizere cyo kuzoterura igikombe. Je nibaza ko sinovuga ko noterura igikombe ahubwo novuga yuko ni intango nziza kuri Musongati. Inkino zibiri koca mutsinjizwe igitsindo ivyo navyo mu bikesha iki? Je nibaza ko tukikesha akazi abarongozi bagize kutuzanira kwanza abakinyi bazibira hama n'ikindi kigira kabiri nico twahereye ko kwigisha ukuntu tuzibira. Ibitsindo bibiri byabonetse mu gice ca mbere ariko mu gice ca kabiri bisa nuko umengo byabagoye gato n'igiki cabuze muri ico gice ca kabiri. Je nibaza ko ntawe usangira n'utabiga. Ajya Ntuzenya dynamique sumugwi uvuga ngo numugwi utazinanye numugwi zi championnat kuko urahavye na abana baduze bavuye mu cicaro ca kabiri bari hamwe bongereza abandi urumva niho uvuga ngo je ngiye gutsinda gusa. Oya yari match ikomeye kuri jewe no kuri Musongati yose. Kila mtu alikutana nia na unajua Confederation Cup ni competition kubwa na kila mtu anatakiwa kujituma ili afanye vizuri tuone kama tutafika mbali. Wewe mwaka kama vile goalkeeper mbinu zako ni zipi katika ligi? Cha kwanza ni kusaidia timu yangu kuchukua ubingwa, cha pili ni kutoka goalkeeper bora. Hicho tu. Asante sana.